Noneho tujye mu Rwanda. Buri mwaka ku munsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru Reporters sans frontières itangaza raporo igashyira ku rutonde uko ibihugu bigenda bisumbana mu kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Raporo y'uyu mwaka ivuga ko u Rwanda rwigiye imbere hw'imyanya 20 kuri urwo rutonde. Eric Bagiruwubusa aratubwira uko bimeze. Icyegeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu cyishyura u Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika. Icyo cyegeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho aribwo bugenzura imikorere y'ibitangazamakuru byo mu Rwanda, byaba ibyigenga ndetse n'ibya leta. Kiravuga ko benshi muri ba nyiri ibitangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi, bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters Without Borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru cyane amaradiyo bishyira ingufu mu muziki na siporo, icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere. Kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene, kikavuga ko n'abagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye. Reporters Without Borders ikavuga ko kuva perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi, kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi, ababyanze bakirukanwa. Kikavuga ko hari abanyamakuru babona akazi kabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera. Kiratunga agatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya jenoside kugira ngo babacecekeshe. Kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo. Ikindi cyegeranyo kigarurwaho mu rwego rw'amategeko ni uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefoni z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi. Ku musozo w'icyegeranyo cya Reporters Without Borders barasa n'abibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero, naho abandi 35 bagahunga igihugu. Abo baba mu mahanga, iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo leta ishobora kugirira nabi. Itabwa muri yombi rya hato na hato naryo ryariyongereye, kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa Reporters Without Borders. Mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga. Ashima ko politiki ya leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza, agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho. Ntabwo bihagije, kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo, bakaba babizira bagafungwa. Igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku liste ya VUP cyangwa azanyimishe mituwere. Igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye, niko navuga, kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi biba biriho. Umunyamakuru abayeho ate, mu bibazo agenda ate, arara ate, ibyo ntabwo byuzuye. Kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko ntako leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho. No kuri Bwana Oswald Mutuyezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya Reporters Without Borders, ashima intambwe u Rwanda ruriho. Myanya rwagabanutseho ni 20. Urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga, none ruri ku mwanya 136 tugereranyije n'156 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe nini cyane ugereranyije n'izindi wenda u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana. Kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo ni ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremerera itangazamakuru. Mutuyeze aratanga inama ku cyakorwa. Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukeye, ariko nayo iracyiyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza, naho naturuka muri leta ubwo abayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari bazajya banategeka n'uko itangazamakuru rikora. So gusa icyo ntekereza ko minisiteri y'itangazamakuru ikwiye kugarukaho, kuko itangazamakuru ryabuze urireberera. Usanga ngo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yarishinzwe, urumva ko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru, urumva ibyo bintu bijyanye oya. Ubwo rero minisiteri igarutse yagikora za politiki. Ku munyamakuru Karegeya avuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru, ababishinzwe bakaruca bakarumira, bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure. Twita njya mbona abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru. Iyo umuntu akwanditse bakavuga ati aha kanaka yo, ubu mu kanya araba yabigejeje kwa Rwigara, arabigeza kwa Rusesabagina, arabigeza kwa Ngabire mu ruhame, kandi kuko niba arabahamije ibyaha, niba arabagize ibihe bibazo
uri nkabo. Iyo bukeye ukajya gusaba amakuru umuntu arakwikanga ntuba ukisanzuye. Rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame. Duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rureberera itangazamakuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka. Ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo. Muri uyu mwaka u Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45 n'ibice 18, ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49 n'ibice 34 rwajeho mu mwaka w'2021 mu bihugu 180 biba byagenzuwe. Ejo wari umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Mu Burundi abanyagihugu n'abanyamwuga bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasubiye inyuma cyane. Leta yo irabihakana, ariko impande zombi zemeranwa ko hari abategetsi bimana amakuru. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye. Uyu munsi abamenyeshamakuru batari bake mu Burundi bemeza ko gukora umwuga bitoroshe na gato muri ico gihugu. Ubu hari ibibazo bimwe bimwe baraba nk'ibwishwa. Umukenyezi atashimye ko umwidondoro w'umumenyekana ni umwe mu banyamwuga bamaze imyaka myinshi bakora mu binyamakuru vyigenga mu Burundi. Mbona umengo umwuga utera usubira inyuma, uretse yuko n'abantu umuntu aja kurondera ko amakuru hari igihe bayakwima bivanye n'ibihe twaciyemo. N'abamenyeshamakuru ubwabo barafise ibisata bimwe bimwe badakunze gukoreramo nka politike, umutekano. Ibivugwa n'umumenyeshamakuru birashimangirwa n'umukenyezi yumviriza cyane amaradiyo kurusha gusoma ibinyamakuru vyandika. Uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro byo gushikiriza amakuru aha iwacu ni ukuri mbona umengo ntibwifashe neza, kuko amakuru ntashikirizwa neza, ntiyavugwa ivyo dukeneye kumva vyose. Kuva mu 2018 amaradiyo BBC n'Ijwi ry'Amerika yugawe, yo ya mbere ikaba itarasubira gusamiranira mu Burundi naherutse gukurwa kw'ibihano. Uyu munywanyi wayo yemeza ko habaye gusubira inyuma cyane mu vyerekeye uburenganzira bwo kuronswa amakuru adahengamye. Abantu bafise ubwoba ko ivyo bashikiriza vyumvirizwa kandi ivyo bashikirizwa bishobora kubakurikirana. Umugabo akurikirana cyane haraheze imyaka ibinyamakuru bitandukanye yemeza ko abarundi ubu bafise ubwoba bwo gushikiriza ivyiyumviro. Asigura ko amaradiyo yugawe harimo n'Ijwi ry'Amerika ku babishoboye ariyo yumvirizwa na benshi kugeza ubu. Nivyo benshi bumviriza, turazumviriza. Umukenyezi wo mu gisagara ca Bujumbura nawe asanga amakuru yo kw'iradiyo atakiyasubirira mu Burundi. Umunyagihugu yayashaka canke yayareka arayumviriza yuguruye iradiyo. Umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero we yamenyesha ko mu Burundi bisa no kwitangazamakuru ritakibaho, ahanura inzego kureka ibinyamakuru bikisanzura. Nta tangazamakuru rihari, n'uba yo yaronka canke ayabona canke abone ibiriko birahakorerwa nta mwidegamvyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange canke ivugwe. Amaradiyo uraza mwamwe ntakivuga. Afata ibihano vyafatiwe Ijwi ry'Amerika na BBC nko gusubira inyuma gukomeye kwa demokarasi. Yego cane akajo kari kahari. Ijwi ry'Amerika ryaratohoza inkuru kandi kavuga inkuru iri ku kivi, na BBC urazi ko yakura inkuru ikarondera amakuru kandi kavuga amakuru yose ashoboka. Demokarasi none abamenyesha amakuru badafise umwanya canke bategeregamvya, umva hariho demokarasi yisesuye dufise mu gihugu cacu. Ariko umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo Isanganiro abona urugero rwo gutanga amakuru no kuyashikiriza rushimishije, nubwo yemeza ko hakiri agahaze. Alain Desire Bukeneza ari Bujumbura mu Burundi. Gushikiriza ivyiyumviro hariho akarusho kariko karagenda nk'akaboneka, kuko umuntu agereranya n'ibihe bimwe bimwe vyagiye bibonekeza. Ariko rero haracariho n'akagoye, kubera hariho nk'ibisata bimwe bimwe usanga abari bajeje gutanga amakuru batayatanga neza. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushinganje bwo kumenyesha amakuru wasigura ko mu Burundi itangazamakuru ryateye imbere, gusa aremeza ko hari bikiri hanze, harimo abayobozi bamwe bamwe banka gutanga amakuru. Thierry Kitamoya yari mu bikorwa n'ikigo kijejwe gucungera itangazamakuru rikora mu mpera z'ukwa kane Bujumbura. Uravye ibinyamakuru nyene vyagiye biravuka no musi ni byinshi cyane gose, ariko ugasanga uburyo bwo gukora gushikira abene igihugu kugira ngo bitohoze amakuru hanyuma biheze biyashikirize usanga harimo ingorane. Mu kwa kane umwaka uheze Burundi bwungutse ibibanza 13 vyose buva ku 160 buja ku 147 mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mw'isi. RSF yasiguye ko zimwe mu mpamvu ari ikigongwe ca Perezida Ndayishimiye cahawe abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga Iwacu mu mpera z'2020 mu gihe bari bamaze umwaka urenga bafunzwe. Ibiganiro hagati y'ikigo SNC kijejwe gucungera itangazamakuru rikora na BBC n'Ijwi ry'Amerika, iyugururwa rya Radio Bonesha FM yari yafunzwe inyuma y'intureka zo mu 2015 n'ibindi. Kuva mu 2015 hahunze abamenyesha amakuru y'inyamakuru vyigenga bimwe bibanje guturirwa n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano mu ijoro ryakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi burijwemwo kwa 13 kwa gatanu wa mwaka. Hari ibinyamakuru vyavukiye mu buhungiro. Iki kibazo Ijwi ry'Amerika rizokiraba ku buryo bwihariye.
mu cegeranyo c'umwaka w'ibihumbi 2021 ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta y'u Burundi ikandamiza abamenyeshamakuru gutyo bigatuma abamenyeshamakuru muri ico gihugu bahitamwo kutagira ibintu bimwe bimwe bakorako inkuru. Ico cegeranyo cemeza ko hari abamenyeshamakuru baburabujwe, abandi basabwa kubanza kurondera impusha no mu gihe bariko bakora inkuru zo hagati mu gihugu. Kinagiriza imwe mu migwi yegereye umugambi uri ku butegetsi nk'urwaruka rwabo imbonerakure kuba baraburabuje, barakubagura, bongera batera ubwoba abamenyeshamakuru bikekwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, naho ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu ryemera ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ivyiyumviro. Umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru ejo wabaye hashize imyaka 7 abanyamakuru b'abarundi barenga 100 barahunze kubera imvururu za politiki zo mu 2015. Bamwe muri bo bashingiye mu buhungiro amaradiyo n'ibinyamakuru. Nubwo birimo ingorane bwose ariko bo nabo bakorana bavuga ko badashobora kurota bata umwuga wabo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru i Kigali nawe yaduteguriye inkuru irambuye. Amaradiyo n'ibinyamakuru vyandikirwa mu buhungiro vy'abamenyeshamakuru b'abarundi bahunze birenga 10 vyavutse kuva mu ijoro ry'itariki 13 rishira wa 14 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2015. Amaradiyo 4 yigenga na televiziyo imwe amaze guturirirwa i Bujumbura biturutse ku ntureka za politike zadutse muri uwo mwaka nyene. Yamara amaradiyo 3 Isanganiro, Rema FM na Bonesha FM zavuye zimwe zugurugwa, izindi zisubira gukorera ku mugaragaro. Izicugaye ni RPA na radio televiziyo Renaissance. Abamenyeshamakuru barenga 100 barahunze igihugu kuva ico gihe, nk'uko ishirahamwe ribahuza AGBE, Association des journalistes burundais en exil, rivyemeza. 7 muri abo Uburundi bwabarungikiye imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika, bagerezwa kuba baragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ico bahogwa nuko bahaye ijambo abo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Bamwe muri abo bakorera mu maradiyo n'ibinyamakuru bashingiye mu buhungiro mu bihugu bitandukanye vya Afrika, Uburaya, Amerika na Canada. Umwe mu bamenyeshamakuru amaze imyaka 7 akora muri ayo maradiyo aratwiganira ingorane bahura nazo mu kazi, ariko ati akagumye bagumako. Amakuru dutanga tuyahabwa n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye. Abo banyagihugu rero imbere yo kuyaduha canke n'inyuma yo kuyaduha hari igihe akenshi bagira ubwoba, kuko bazi yuko atanze amakuru hanze y'igihugu bucanyuruzwa, ashobora kurara yishwe canke akaburizwa igufa. Urondeye umutegetsi kanaka duhura n'intambamyi yuko batashobora kuguha amakuru. Nino ngaha rero novuga yuko nk'abamenyesha amakuru tutarota duhagarika gutanga amakuru, tutarota duhagarika umwuga wacu nubwo duhura n'intambamyi nyinshi. Alexandre Niyunge ko atwara imwe muri ayo maradiyo Inzamba avuga ko inyuma y'imyaka 7 bakwiye kwiha umudari. Abamenyeshamakuru b'iyo radiyo barabandanya gukora naho nyine bakora mu bihe bitoroshe, kuko bisaba uburyo kenshi umuntu ataba afise, bisaba kwitanga cane. Twagumye tubikora naho ubutegetsi bw'Ibujumbura bwashimye kuduhoza, twe tugira tuti ntitwohora. Nuguha akaryo abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gushikirizwa amakuru. Mugenzi we Bob Rugurika atwara iradiyo RPA ubu ivugira mu kiganiro Humura Burundi yongera koko amaradiyo yabo yizewe kandi ashikira benshi. Novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe n'uno munsi tubwira abarundi n'amakungu biri kubera mu Burundi. Urumva turafise amaradiyo akora le media en exil, uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamenyesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye. Ivyo bimenyesha makuru byose bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, cyane cyane urubuga rwa WhatsApp mu guhanahana amakuru. Bene vyo bemeza ko igice kinini c'abarundi bafise amatelefone ngendanwa bumviriza amakuru yabo, hakiyongera ko abarundi baba mu makungu n'impunzi ubu zirenga 300,000. Umwe mu bamenyesha amakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ati amakuru nka twese duheza kuyakora isaha 1 z'ijoro. Jewe kenshi ndyama nk'isaha 5 z'ijoro ndiko ndarungika ayo makuru. Harabambwira ko badashobora gusinzira batayumvirije, ndetse harimwo n'abari mu nzego za leta. Ubutegetsi bwo Burundi bufata aya maradiyo n'ibimenyesha makuru nk'abansi b'igihugu.
ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano buheruka kugabisha wohirahira agafatwa ariko yumviriza izo radiyo bwise ko zikokeza intambara. Ibi Bob Rugurika abibona ukundi. Iyo umuntu avuze ibitagenda neza, iyo umuntu yerekanye amabi akogwa, ntaba ari umwansi w'igihugu ahubwo aba ariko afasha ubutegetsi kugira butware neza. Ivyo rero ntibavyumva. Jean Philbert Karangwa yashinze radiyo yitiriwe Amahoro Peace FM, yongera ko ahubwo bafasha na leta y'u Burundi mu gushikana kure ingingo iba yafashe. Twama twavuze abanyagihugu banyagwa amatongo hirya no hino mu gihugu, twama twavuze ibitagenda neza mu bijanye n'agateka kazina muntu mu gihugu, mugabo kandi turavuga n'ibintu bigenda neza. Ntitwashoboye kumenya ibihugu aya maradiyo n'ibimenyesha amakuru akoreramwo. Beneyo babwiye Ijwi ry'Amerika ko atagihugu na kimwe kibemerera gukorera ku mugaragaro, gusa bongera ko bakorera mu bihugu bitandukanye bahungiyemwo cane cane ivya Buraya, Amerika na Canada. Abaganiriye n'Ijwi ry'Amerika bose twavuganye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières rirashima ibikorwa vy'ayo maradiyo, yamara rigasaba abayakoramwo n'abayarongoye kwirinda inkuru ziteranya igihugu cabo n'ibindi bihugu, izibiba ugwanko n'amacakubiri canke izivuga nabi ishusho y'igihugu bahunze. Rikongera ko riti ivyera ntimubigire ivyirabura, yamara ibintu bivugwe uko biri.